nta numwe yibona ari umumama w'abana benshi naco nyene en fait nze kubona ana nkanje sanzwe nkunda sport cyane ndayigiye nk'umuntu ariko arabona ukunda yikora acambwira wewe niyo wabyara bizisha bihe rero shaka nze sabana nivyo nimwe nje kukubwira ati shaka kugukocha c'est possible donc ntumbwire ngo ni kuba ukiri umukobwa ndakubwira ati ndase sabana nka batatu abane rero ivyo ndakubwira zabaye buzima kandi ndanashima cyane no kuvuza ingoma hariya tubona ahantu henshi bavugije ingoma no hanze y'igihugu ariko ndanashaka yuko izo mpano abantu bafise izo mpano ntihabe limite donc à travers visibilité bishike kure mbere wanashima binagenze neza banaje hanze y'igihugu bagende babikore kuko impano ibonetse impano yabaye developer kandi bavuga yuko iyo wamenye impano yawe ukayidevelopa irashika kure gushika kure rero ni kutilimita bisugura ngaha mu Burundi binarengane n'ahandi babone à quel point Uburundi bwacu ari bwiza Uburundi bwacu bukomeye cyane imyaka 41 afatiye ku mugambi wanyu ubibona he 2040 je personnellement ndibona nabaye mu coach ndabikunda cyane sinkunda ubuzima bwo gukora muri bureau iki ndakunda nyene ndiko ndakoca abantu ndiko ndabafasha ukuntu bakwiye kurya ukuntu bakwiye kwitaho umubiri wabo ndibona nabaye mu coach aussi niga mu gisata c'ubutunzi ndibona donc entreprise yanje Harmonia produisent des compléments alimentaires quoi c'est sous-nutrition et surnutrition yateye imbere turiko turagirana amaaffaire avec des pays étrangers donc biko birazina amadevize mu gihugu bakunzi ba Bishop TV turabaramukije turabahaye kandi nikaze mu kiganiro shika ku ndoto kiganiro kibafasha kumenya byinshi mu bijanye n'iterambere dufatiye ko bamaze gutera imbere abahinga mu by'iterambere ndetse n'abafite imigambi yagutse ishobora guteza imbere igihugu nigana mutegurirwa nanje Ndatimana abenshi banze kwizina rya Shashe Romantique hama mukagishikirizwa na Bishop TV uyu munsi navuga ko no munsi ko turasozera urukurikirane rw'ibiganiro ko turakona n'abigeme bari muri Miss Burundi abigeme beza baciye ubwenge bakaranga ndetse bafite n'imigambi idasanzwe ishobora guteza imbere bo hamwe n'igihugu turabahaye ikaze kuri Bishop TV duhereye uburyo bwanje bakunze ba Bishop TV ndabaramukije amazina yanje ni Ngabirano Floris ndi umwe mu bakobwa bari mu higanwa rya Miss Burundi nkaba ndi numero 46 46 ndabaramukije nkaba nanje ku mazina yitwa Mugisha Jennifer nkaba ndi numero 41 41 mumeze neza ego tugaduhere kantu kaga challenge gato atari kanini cyane hari tuvude mwagiye muragira mwese turiko kuri platform za Miss Burundi aho mugira une démarche hama ukaraye impira hirya gacisuka sikero gatwenga la mwabigize ari umwe ndashaka mu numwe tugasubiremwo tusha turabana Jennifer abihariye anye nawe urabihiye hanyuma cyo turabana cyangwa tutwenga mu seconde on y va Mwana byose kugira muri ngo bisaba ko umuntu abanze kugira ngo cyane gose okay ni nka 46 nuhe mugambi wanyu mbega nakahe kabijya kari muri uwo mugambi murakoze umugambi wanje ujanye no guteza imbere amagara yo mu mutwe y'ugwaruka biciye mu guha agaciro no kwerekana impano zabo ndabicishije mu nyigisho mu kuvugana n'abaganga babijejwe bizotuma ubwo gwaruka rwerekana impano zago kandi rumenya ingene ruca mu bibazo bijanye n'ama emotion canke n'ibindi byose akabige rero nuko c'est pas seulement kwerekana amatalent yabo ariko bazoba bari na suivi n'abacoach nyuma nka 41 murakoze jewe mfise umugambi wo gufasha wo guhimiriza abarundi n'abarundikazi kwa adopta en mode de vie sain iri équilibré biciye mu bikorwa bibiri nzokora créer produit tisane
nyine nkoresheje amaplante ari local azwi ku ma vertu ari thérapeutique bibafasha abantu bakora cyane ubuzi kubera ko murazi yuko travailler cyane ku gihugu cacu ni une valeur forte bibafasha rero abantu bakora cyane bataronka umwanya ukwiye wo kwitaho amagara yabo physiquement mentalement bishobora kubafasha kwapeza le stress kureduza ama fatigue même il favorise la perte de poids hama ica kabiri ntizoba gusa ari produit nzokrea plateforme en ligne cishako des conseils kuri une alimentation iri équilibrée kuko abantu benshi ntibazi ingene bashobora gufungura indya ziri équilibrée activité physique ama sport bivanye n'umwe wese catégorie arimo aussi même des exercices kuri santé mentale kubera ko kenshi abantu bakora ubuzi bukomeye usanga bararuha ugasanga agize surmenage hama kumva umenga aratakaye rero il y a des exercices ugasanga za méditation n'andi mathérapie ashobora gufasha iyo plateforme izo bihari bw'abo bantu nimero 46 umugambi wanyu uzofasha iki mu iterambere ry'ugwaruka murakoze umugambi wanje uzofasha yuko ugugwaruka nabivuze kare harya bavuga ati impano iratuma utangura mugabo ugukura nivyo bituma itera imbere rero mu gutera imbere umuntu arahura n'ibintu byinshi ivyo byinshi ama depression ama anxiété ama kibigatuma urabaye umuntu ari ngaho nyene ataca ariko arakora kandi igihugu kirabisubisa kuko igihugu gifite umuntu ariko arakora ubushomeri burongerekana n'ikindi rero umugambi wanje uzozana kuraho ubwo bushomeri canke n'uwundi muntu yoba afise novuga gute afise iyo mpano ariko ageze kuri point yumva yuko biranka bizomufasha no kubandanya kubera iyo suivi nimero 41 umugambi wanyu uzohava ufasha iki mu iterambere ry'ugwaruka murakoze umuntu yinvestishije nakuze batubwira ngo twebwe Burundi bweje rero umuntu yinvestishije mu gwaruka aba yinvestishije ku leader bo muri kazoza rero ikintu nabonye nimba ari umutahe wa mbere dufise n'amagara yacu utameze neza mu mutwe mu mubiri nta kintu na kimwe rero izoba ari juste tuzokura jeunesse izokura iri conscient y'amagara yayo ukuntu bakwiye kwitwara arivyo bizodufasha kugira un pays iri développé en 2040 émergent en 2040 développé en 2060 donc kugira tu développer pays on commence par nous-mêmes ico Jennifer ahereje ko nico tugiye tuce dushikirako imigambi ikirahugwa mu gihugu cy'u Burundi yose ikira izofasha mu iterambere ariko kandi izoterera cyane mugira ngo rushike kumbona kazoza y'igihugu mbega nimero 46 mbona umugambi wanyu uzoterera iki mu mbona kazoza murakoze umugambi wanje ico uzoterera nkuko yabivuze ugwaruka nibwo Burundi bwejo rero ugwaruka rwamaze kwimenya rwamaze kwiyizera bizotuma duzoba gukora na accomplishije ibintu bihimbaye cyane muri yo pays émergent 2040 na pays développé 2060 non seulement turafise ibintu byinshi turafise ama danse traditionnelle kuko navuze yuko projet yanje harimo impano donc jewe ndabona kure yuko ni akaranga kacu nako niko kakwiye kuja kure kakaboneka rero muri yo pays émergent 2040 na 2060 ndashaka yuko nakaranga kazoba kabonetse nabo ba jeune bazo bafise aho bishikanije naho bashikanije n'igihugu Jennifer umugambi wanyu ubona uzotera iki mu mbona kazoza y'igihugu murakoze jewe jambe na mbere nzokrea ubuzi urumva ko ngomba kugira entreprise iproduisa ama complément alimentaire ku bantu bafise malnutrition en fait iyo kenshi twumvise malnutrition avant naca numva kwaje mba malnutrition déjà il y a 2 mots mal ha malnutrition ufungura nabi bisigura hariho catégorie zibiri hariho sous-nutrition na surnutrition ugasanga abantu bafise ama carence ntibakwiza barafise ama manque y'amaglucide amaprotéine iki canke abandi bararenze ugasanga nta équilibre nivyo bizanye ingwara ugasanga ama hypertension canke izindi ngwara zivanye n'ukuntu abantu badafungura neza batagira donc batitaho urumva bastotse bafunguye bastotse hama ntibigeze bakora sport kugira bigire
rero mumbona akazoza y'igihugu cacu ikintu umugambi wanje uzofasha ca mbere ni ukwameliora vie y'abarundi n'abarundikazi ca kabiri hazoba création d'emploi ko sinobikora jenyene kubwa hazoba gukora ubuzi hama umuntu yambosha abantu ica gatatu nzokoresha ama plantes naturelles kenshi ama produits chimiques simeza ku magara yacu aragira ama effet atari meza rero umva iyo valorisation y'ayo ma plante ashobora no kuzoja hanze hama akazana ama devises yego mwe mwavuze ibintu bijyanye no guteza imbere akaranga impano ariko dufise amashyirahamwe menshi ndangakaranga ngaha mu Burundi ni ikihe kintu mubona ko kibuze mwebwe muzoza gukemura muzobikemura gute? murakoze akaranga karahari kandi turakarangura aha mu Burundi ariko nico bavuga ama réseaux sociaux visibilité donc birakwiye yuko tuguma tego turangaha mu manza turakunda kubona mu manza nyene zo mu Burundi turakunda kubona abantu turatuma ko abantu baza gutamba kandi danashima cyane no kuvuza ingoma hariya turatubona ahantu henshi bavugije ingoma no hanze y'igihugu ariko ndarashaka yuko izo mpano abantu bafise izo mpano ntihabe limite donc à travers visibilité bishike kure mbere wanashima binagenze neza banaje hanze y'igihugu bagende babikore kuko impano ibonetse impano yabaye developer kandi bavuga yuko iyo wamenye impano yawe ukayidevelopa irashika kure ugushika kure rero ni kutilimita bisugura ngaha mu Burundi binarengane n'ahandi babone à quel point Uburundi bwacu ari bwiza Uburundi bwacu bukomeye cyane niko kimwe mu mpano zizoba developer harimo danse traditionnelle. Ego Jennifer mwavuze ikintu kijanye no kuzofasha mu bijyanye na malnutrition mu kijyanye na malnutrition hari ikintu gikunda gufata abantu benshi umuntu ashobora gutangura akiri mutoyi mu muryango bayabaye usanga arasonza cyane akamara nk'imyaka nka 20 asonza gose hama nka A21 agaca atera imbere agashiza gukonsoma ibintu byinshi afungura cyane gusumba uko yahora afungura ubwa mbere cyangwa imutera indwara kubera ko yarasanze afite indi nzara amaranye imyaka myinshi. Turacumvikana ko ivyo bikaba biva ku mvo z'uko usanga hari ikintu c'ubukene mu bijanye n'ingaburo. Mbega Jennifer uzokemera gute ikintu kijanye n'ingaburo kugira ngo abantu bose bashobore kuronka ingaburo zikwiye uzozibaronsa bizogenda gute? OK. Pour être plus réaliste et spécifique, on va faire ces visions et vaste. Mugabo nzotangurira kwanza kuri iyo surnutrition. Donc fasha abantu bashaka gutakaza ibiro bafite stress, fatigue. Hama avec le temps namaze nanje kugira expérience kako umva sindagira expérience ikwiye mbona ingene dans les affaires bigenda nzoce rero mu misi iri imbere créer iyo entreprise nzoba sanzwe produit ya mbere izoba yitwa Harmonia isigura équilibre bizofasha ku bantu bashaka guta ibiro kuba nyene équilibre sinon ivyo bindi nzobikora mu myaka iri imbere mu myaka iri imbere kandi nzocrea ikigo kijejwe nyene ko ubu ushaka gucrea plateforme en ligne mu myaka iri imbere nzocrea ikigo harimo ama service menshi y'amathérapie iki ku bantu nyene bashaka kwameliora leur mu vy'akaranga uravye umugambi wanyu ukuntu ngana n'ukuntu mukomara gutegura mwibona he 2040? Murakoze nanabivuze kuva kare mu vy'akaranga n'akabiga ni kimwe mu zindi mpano zizoba zagiye habona mu vy'akaranga aho nibona muri yo pays émergent 2040 nuko abantu benshi bashoboka bazoba babonye à quel point akaranga ku Burundi ari keza à quel point novuga gute danse zacu ari nziza kandi yuko twishimiye akaranga kacu yuko tuhashira ahabona yego turahashira ahabona ariko numva umenga ndashaka yuko abantu babizi baba basumbirizaho cyane gose bazoba ari benshi cyane. Imyaka 41 afatiye ku mugambi wanyu ubibona he 2040? Je personnellement ndibona nabaye umukoci ndabikunda cyane sinkunda ubuzima bwo gukora muri bureau iki ndakunda nyene ndiko ndakoca abantu ndiko ndabafasha ukuntu bakwiye kurya
ukuntu bakwiye kwitaho umubiri wabo ndibona n'abaye mu coach aussi niga mu gisata c'ubutunzi ndibona donc entreprise yanje Harmonia produisent des compléments alimentaires quoi c'est sous-nutrition et surnutrition yateye imbere turiko turagirana amaffaire avec des pays étrangers donc biriko birazana amadevise mu gihugu nyene ndi fière y'ukuntu ndiko ndakontribuer mu iterambere ry'igihugu canje nta n'umwe yibona ari mu mama w'abana benshi muba nta n'umwe yibona ari mu mama w'abana benshi naco nyene en fait nze kubona ana nkanje sanzwe nkunda sport cyane ngaho igihe nk'umuntu ariko arabona ukuntu ayikora acambwira wowe niyo wabyara bizica bihe rero shaka nze mfise abana nivyo nimwe nje kukubwira ati shaka kugukoca c'est possible donc ntumbwire ngo niko ukiri umukobwa ndakubwira ati ndetse mfise abana nka batatu abane rero ivyo ndiko ndakubwira zabaye ubuzima okay tushitse mu kanya keza ni gute dushobora gutorana nimero 46 murakoze muraja kuri page ya Instagram hejuru muri bio hariyo lien iri hasi umuntu ushobora kwinjiramo winjiyemo hari ahantu hambere ushobora gukosha ariko email yawe hama par après ucuduga gumuduza ucubona nimero 46 hama naho ngene ucushirako ako kavu hama mu nyuma hariho envoyer murakoze. Est-ce que je vais tricher? Donc, DJ Kuivuga, on a kuri page Instagram, kandika Miss Burundi officiel. Muri description, muri bio, munsi hariho lien, tuyiklikako. Hama umaze kuacceda, ukosha aho kwemeza email, ucumanuka nimero 41, hama mu nyuma ukacumanuka ukagira envoyer. Utagize envoyer tubashimire cyane kuba mwitavye kino kiganiro katwifuza kandi no gutera imivyo muko murakora no gutsinda higana yego reka dushimire abadukurikiranye kuri Bishop TV nizire ko muvise byinshi twagumana nimero 46 ndetse na 41 kumvise imigambi yabo nakabijya bishizofasha mu iterambere ry'igihugu ko twese muri rusange tuzoshikirwa ku migambi yabo tubutse ko ashagano shika ku ndoto ushikizwa na Bishop TV tubutse kandi ko dufite amaservice yandi atandukanye nka photography videography manza zitandukanye hamwe tubafasha no communication tumuriko murakora na cyane cyane mukubasanga aho mukorera tubashimire cyane twifuza gutemba zumuriko murakora jewe ndiko give intera imbere wowe uri kurakora utera imbere uteza imbere imiryango n'igihugu cyacu murakoze cyane.